tugire Kristo bakunze mukama ahesagirwe Imana mushobora byose idushoboje kuba turi bazima kuri iyi saa y'icenda kugira ngo tugire igicaniro c'inava, ico gicaniro gishingire mu kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu. Mu mwanya uheze mu gicaniro c'isaha indwi mw'izamu ryo hagati ya saa sita na saa cenda twabonye igicaniro gishingiye ku masengesho. Ico gicaniro gishingiye ku masengesho cari igicaniro co gukura ikizira ku buzima bwacu, ku buzima bw'abacu no mu butunzi bwacu, maze tugahabwa uburenganzira bwo kwakira amasezerano atwugururira ikirere ciza c'ubuzima buhimbaye. Muri iryo sengesho twisengeye, dusengera abacu, abaduhaye imitsaro, dusengera abadukunda, dusengera amagara yacu, dusengera ndetse n'intege nke zacu kugira ngo Imana idutabare, iduhoze imibabaro, idutandukanye n'ibidusuzugura. Muri iri zamu ryo hagati ya saa cenda na saa kumi na zibiri turaje rero nyezina kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu. Iki gicaniro tuje gucana kitubere igicaniro c'amasezerano, kuko ubundi gucana igicaniro c'amasezerano niryo soko, niryo riba ryo guhura n'ubuhirwe buzima, tugahura n'ubutunzi buzima, kandi tugahura n'ubutabazi bwizewe. Ubundi ubuhirwe buzima ni iki? Ni kumenya Imana n'umwana wayo yaduhereye ikamutanga kw'incungu kugira ngo ntidupfe ribi, ahubwo umwizeye wese ahabwa ubuzima budahera. Kugira ubutabazi bwizewe ni iki? Ni guhurumbira isezerano ry'Uwiteka, ukagira umwete wo gusenga, umwete wo kumva no kumvira bishingiye mu ijambo ry'Imana. Naho turi ku munsi wa gatatu, igenekerezo ni ryanje. Iki gitigiri indwi rero mu ijwi ry'ubuhanuzi ni igitigiri gihura n'ubuje gusubizwa amateka, n'ubuje gusubizwa akanyamuneza mu gihe hari agacerere k'Imana ku buzima bwiwe. Uyu munsi ugira indwi, iyo turi mu kwezi kugira indwi, ni umunsi witiriwe Gadi. Gadi ni nde? Gadi ni umuhungu umwe mu bahungu 12 ba Yakobo. Abahungu 12 bavutse ku bagore 4. Birumvikana kumenga umwe wese yari afise 3, ariko siko biri. Ahubwo 3 bari bafise ubuhamya, ubuzima, bari bafise 2, umwe nawe agira 6. Umwe yagize 6 niwe mugore yatanguye gukundwa akaza n'Imana, ariko yabanje kwanywa n'umugabo we Yakobo, umuhungu wa Isaac umuhungu wa Aburahamu. Ariko Imana imutera iteka, izibinda umukobwa w'igikundiro Rakeli, iziburinda umukobwa w'icaniro Leya. Ari ijambo twaganiriye muri Yobu rivuga ngo Imana irakiza amarushwa, irakiza umwobo iciye mu marushwa yiwe, kandi ikamutabara ikoresheje amakuba yiwe. Isaya nawe akavuga ngo mukanya isase nari naragutaye,
akavuga ngo nk'uko bacyorora inzahabu bakayicyororera mu muriro, ngo niko naje ubwanje, ngo nagucyororesheje amakuba kugira ngo nguhindurire amateka. Leya amaze kuzibugwa inda akabyara Rubeni, Simeon, Levi, Yuda, Rakeli yari yarakundwakajwe, yavuye agira agahinda, tora inshoreke yiwe ayiha Yakobo ngo baryamane, aca abyara Dani na Nefutali. Mu nyuma Ziripa nawe inshoreke ya Leya, umwe yabyara bane, ahavura Leya avuga ati noneho mbaye umwana, reka naje ndamuha inshoreke, competition. Kandi icyo kintu Imana iragitangira umugisha. Nawe ubwiwe amaze kubyara umwana yaravuze ngo azitwa Gadi, ngo kuko ndose umugisha. Mwumve ngo urubyaro ruciye mu nda yiwe ntiyavuze ngo aronse umugisha, ariko urubyaro ruciye ku nshoreke yaravuze ngo aronse umugisha. Niwe mugisha yarose umwana agira gatanu. Ndaje tuganire ku kintu cyitwa amasezerano. Ndaje tuganire ku kintu cyitwa kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwawe. Iki gicaniro tuje gucana ni igicaniro kiguhuza n'amasezerano. Kubera iki? Ubundi isezerano wasezeraniwe niryo soko ry'ubuzima, niryo riba ry'ubuzima bwiza buhiriwe, kandi nibwo butunzi buzima buzira akanenge, kandi nibwo butabazi bwizewe. Kubera iki tuje gucana igicaniro cy'amasezerano, nkaba ngomba ndabigishe amasezerano n'igituma Imana iduha amasezerano n'uruhara rwacu kugira ngo dushobore guhabwa amasezerano yuzuye. Nuko nzi neza ko iyo wigishije ijambo ry'Imana byikwije ubutwari, byikwije ubushobozi, byikwije ubuyobozi, iryo jambo ry'Imana wigishije iba ari inkota y'ubugi bubiri, iba ari inkota itema igatongora, iba ari inkota y'ubwuzure, y'umwuzuro, iba ari inkota ituma wuzura n'Uwiteka. Burayimu wacu, sogokuru wacu, twahawe n'Imana, tutahawe n'uburyo bw'umubiri, yaravuze ko tumwirata kuko na Kristo yamwirase. Yavuze ngo ndi intare y'umuryango wa Yuda, kandi umuryango wa Yuda ukomoka kuri Yakobo, kandi Yakobo akomoka kuri Isahaki, kandi Isahaki akomoka kuri Iburahimu na Sara. So niyo Imana igomba kudutabara, iravuga ngo nimureke kwiheba, ngo ahubwo mwihweze ngo ibitandara by'amabuye sogokuru wanyu Iburahimu na nyogokuru wanyu Sara babajwemo. Ko niko Imana ituremesha, ishingira kubyo yakoreye abahambere aho. Ndaje tuganire namwe, kandi izi nyigisho z'ibanze turimo muzubahuke kuziha akanya mubishatse byokunda. Nimuzubahuka bivanye n'izamu wahisemo kuzonezererwamo, kuzotabarirwamo, ndabizi neza yuko Imana izogukura ku gisuzuguriro igushire ku cyubahiro cyane ku cyata. Mungundire tuganire. Niwumva ijambo ry'Imana icyo rivuga, hazoba hasigaye uruhara rwawe kugira umwete wo kurishyira mu ngiro. Imana nayo ikigira umwete wo kuguhuza n'icyo iryo jambo rivuga. Ubwo nibwo budahangarwa bw'ijambo. Kuryumva ni umugisha. Niyo mpamvu Nehemiya yavuze ati naho nsigisha uburyo bwo gutanga kimwe muri cumi, bakabyumva, Mana umugisha ko babyumvise, kandi nibamara kubyumva, Mana umezagire ko babyumvise, kandi wamara kumezagira bakabitangiraho, Mana uzobaha umugisha ugwije kabiri. Kugira ngo ushobore kuguruza ibirere byawe byiza, kugira ngo ushobore guhabwa ukuri kw'amasezerano, iki cyo ni ngombwa.
banza umenye amasezerano ashingiye ku butabazi bwawe, uzoba wamaze kwinjira mu butunzi bwose wagenewe. Ngiyi rero inyigisho ishingiye ku masezerano duhabwa n'Imana. Iyi nyigisho ushobora kuyikoresha mu kwiyubaka wowe nyine, cyangwa ukayikoresha mu kwigisha abandi, mu kubaka abandi, mu guhuza abandi n'amasezerano y'Uwiteka. Ubundi amasezerano y'Imana ku buzima bwacu ni menshi cyane, arenga 3,600. kandi amasezerano niyo azana imigisha. Amasezerano arenga 8,000, imigisha irenga 3,600 vuba n'amajana 600 vuba. Kandi mwumve ngo imigisha iri yenke mu masezerano, nompre n'amasezerano yicaye mu migisha. Imana rero mubanze mubyumve neza ko ari nyamasezerano, kandi Imana ntiyigera yisubirako. Imana si umuntu ngo ibeshe. Icyo gituma umuririmbyi yavuze ngo isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tuja, nubwo bimeze bityo nzi neza Imana yavuze ko, kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Nzogera ku cyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshe. Ibyo yavuze biraba, yategeka bigakomera, ifise ijambo rya nyuma kuri twebwe. Imana ni Imana y'amasezerano. Imana nisubira ku ijambo ryayo. Imana nta kintu na kimwe ivuga ngo ntigikore. Iyo ivuze ibikoze. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo ninabatorera umwe muri mwe, mukamusangana ibyaha, mukamusangana guca bugufi, mukamwumva n'ijambo rizima, mugiye muri Bibiliya mugasanga birahuye, ngo nimwagirisha iryo jambo nzoribatabariramo. None nikihe kindi turi buvuge? Iki ibyo ku muhanda hari iwacu Nyagisonga, ari Ikiganda hari Umurambo kada, ibyo nize muri EPC Kiganda, ibyo nakuye kuri Ecole Primaire de Kiganda 2, ibyo nakuye muri Lycée Saint-Thérèse de Mushasha kada. Amasomo atandukanye nagiye mpura nayo mu buzima bw'urugo rukristo rwa fake mugabo kada. Kandi ibyo fake Imana izi kubitangira umugisha, wazirisa bibivise nibivaratiri n'ibipasitori. Samukunda kuvuga ukuri. Nuko Imana rero nta kintu na kimwe ishobora kuvuga ngo ntigikore. Umva gatoya, ari umugabo yitwa Elihu yigeze kugira ipfuhe, ariko ngo mundeke ngo nabigweje ibyo muvuga, mbubaha kuko munsoma. Bari abagabo 3 bagenzi bayo nayo, avuga ati burera Yobu yabacecekesheje Yobu koko n'intungane. Mbabwije ukuri mugira ipfuhe ijambo ry'Imana, hari neza muzoba muri ko murazana. Bibiliya iravuga muri Isaya cyangwa Yesaya, bivanye na Bibiliya usoma mu kigabane cya 55 umurongo wa 11. Ivuga ngo sa Imana nigiriki
ijana 55 bishimuzi 54 murongo wa 11 iravuga ngo ngiki kamere ya ruguru gato hariya ndirimbo nkunda yo muri Ecclesia banimurondera umukama bigishoboka muze tumwambaze akiri hafi ngo nimurondera umukama reka mbere ku murongo wa 6 ubundi sinzi gusoma murongo umwe ngo yemwe mwebwe mwese munyotse oni ijana 55 reka twasoma ivyizima nigirira abaye uwo n'umutwe w'amasezerano ubundi risisezerano n'umutwe wabyo kuko iyi ni Imana yigendera ngo yemwe mwebwe mwese munyotse imwegera amazi n'uwo nyene adafise amahera hari point d'exclamation n'itegeko nawe udafise amahera nawe udafise inzaho Mana n'abadafise amahera bubakira amazi n'abadafise amahera ubavura ingwara n'abadafise amahera bagira ama operation bagira ibitereko bizima ibitigo bizima ugwagashero zimudu n'abadafise amahera bashingire n'abadafise amahera bakorera ubukwe n'abadafise amahera banezereza nimuze nimugura ingano murye nimuze mugura ingano namuba mutagira amahera nimusoma umuvino n'amata mutarinze kubigura birumvikana neza ko ari mu butabazi bw'Imana ari mu inshingano y'Imana yo kugirira neza ikiremwa muntu birumvikana neza ko harimo ubudahangarwa bwa rudasumbwa bwo kwitaho umwana w'Imana umva mabwira niho byukiye saa 9 sinoba ndi kuri iki gicaniro ngo Imana ireke kungira neza buri nayo iri imbere y'ingome gusigira kitaragana cyapanze inzu z'abarundi igihe kitaragana cipakiza n'imoto igihe kitaragana cyagenda n'amaguru igihe kitaragana cyambara gahuzu kamwe igihe kitaragera ndacafise ubwaguzi ariko ubwongicishiki ko n'ubudasanzwe ngo n'ubudafise amahera n'ubudafise igituma n'ubudafise umwana w'isi ari gutaka ubwisa umukobwa abantu bafise utuntu si Dr. Cloud bafise utuntu dusayangana utuntu tukandigadiga iya tubona kure niyumva 6 ya twabudigadize kuko yatwiyegereje muze twiyegereza amasezerano y'Uwiteka tubone gutabagwa mu byahora bisesa iki umusozi w'ubuzima twawe harakabombera ku rukundo bwiza n'ibyishimo niko gasosera ku buzima twagabiye ntabwo aragasose karameneka nagasosera ko nuzavogute twarumvirije pegaga ngo twe twagendanye nawe twe twicaranye nawe twe twasa natangaye amajambo nasanze no kwa Paul ndavuga n'Uwiteka uzi kuryoshya ubuzima uvikina Imana ikubwira kiyitera agahinda ngo ni kuki mutangira amahera bitari ibyo kurya ni kuki muruhira ibitabahaza nimunyumvirize neza mubone kurya neza muzoheza muryoherwe n'imitsima n'ifungurwa zinoze don't forget please tukibagira iyi ni ame parobeye ubundi uyu mwaka turimo ni kuba ku musozi w'Uwiteka aho twamburirwa umwambaro w'ikiganda aho dutubukurirwa umukanda wa vowe w'insana aho tubagirwa ibibyibushe aho duhindurirwa amazina n'amateka aho duhabwa umuvinyu kasoye sijenizi 25 muri Anonga je ndavuga kandi ibyo mvuga riravura we gusabyite Kwereka uzango ni kuki mutangira amahera bitari byo kurya utangira amahera bitari byo kurya murazi carico guhora mu rusererezi rw'ubuzima uyu munsi ngo aja ku mapfu ngo ibyo ni bya Cesar ngo ibyo ni igibiki
ibyo ni byo mu kirundi, ibyo ni mu bwiceceke. Kwiyumvira ko igikundi uzogikura muri makiyaje, kwiyumvira ko ubudahangarwa uzobukura muki sa, kwiyumvira ko ubudahangarwa uzobukura muki, kwiyumvira ko ubudahangarwa uzobukura mu mafaranga ufise, mu butunzi ufise, ibyo sigo ntari byiza. Ngo ni kuki mu rurimi bitagirane ibitabahaza, nimunyumvirize neza mubone kurya neza, muzoheza muryoherwe n'imfungurwa zinoze. Ngo uyu mutwe w'amasezerano nje kubabwira si menshi, nja kubaganira rimwe gusa, ari ndayadondagura makeyi y'amashika. Nimutega amatwi kandi muzi wanje, mwumvirize niho muzoba. Nzokungana namwe isezerano ry'amahoro ndangura ubuntu naraganiye Dawudi. Iryo sezerano ry'amahoro niryo tuje guhabwa. Iryo sezerano ry'amahoro niryo tuje guhabwa. Warukwiye kubwira Imana uti nzibanira nawe Mana y'urukundo wewe gutsinda, wewe minkomezi mu byo mbamwo byose ngo nkube n'umuhamya. Ntusubize inyuma abakwemera, ntusubize inyuma abagusanga, naje ndaje, naje ndaje, niyeguriye Nyagasani nitagishigiwe Yesu ubutumwa je nzabusoza bwose iteka ndamwemere mfata ukuboko. Imana niyiguha gutsinda, niyiguha kuroranirwa, niyiguha kuramba, niyiguha kunezerwa, niyiguha kubyara, niyiguha guheka. Nabivuga je nobikira. Gusa umenye ngo uyu munsi warukwiye kwirata ngo ndaronsa umugisha. Imana iraje kungana natwe isezerano ryayo, kandi n'iry'inava none kwidakeranirwa wayo kwivuguruza. Ngo narungitse icabona mu bihugu, ndamugira umukuru ategeka ibihugu. Azohamagara amakungu utazi, kandi n'amakungu atakuzi azokwirukira kubera umukama Imana yawe no kubera umwiranda wa Isirayeli, kuko yakuninaje. Umva mbabwira akantu kamwe, ngira Imana izogenge ozi umbere nawe umbere temwe. Uribuka umuntu yadutelefone yitwa Kazungu nde? Kazungu Shadraka nyakugira umugisha. Yavuze ari mu digite tweko dusozera amafungo y'umunsi, aravuga ngo mwitaba telefone nkiva mu kiganiro mu gicaniro cyo hagati ya saa 12. Aravuga ngo Imana izoguhe isi yose kubw'ijambo ryayo. Nacinwe ngo ubundi si ibindi byinshi mvuga ngo nabuze ni abantu biteko ngirire neza, uraziko zuducenze ntukamfate nk'umunyabwibo n'umuntu. Ntabwo je mugize ikigomana mugabo nyene sije nzonda yiguriye n'ijambo ryawe. Nakandi kanovera, nakandi gaciro n'iri jambo ry'umukama. Kazungu aravuga ngo kuwa Mungu numvira iki kiganiro cyawe rya mbere, ndatelefona biranga ngo mugana kiguye ko ndiko ndafungura, ngo mpagarika ibyo kurya ndiko ndarya, ngo hanyuma ngiriki
kandi rero ikintu cyamabaje ni mukitsi kwa Mungu nari niteze ko abakristo nanjye nava ko amavuta y'umwuka w'Imana, nari niteze ko abakristo bavuga ku nyigisho, nsanga hari abantu bamaze kumetiriza umurongo batumva n'inyigisho batiraga uriya batanga imitwaro, ndarindira babiri bonyine nibo bavuze ku nyigisho. Kumbe nuko ari umwanya muto, ahubwo nafashe ko ari izamu nzora nitaba amatelefone ku ijwi ry'ubutungane, ndaribarungikire muri studio restaurant Komera Christian Muzima, kuko amapere yabo abayumvikana. Urumva ko ari abantu nyene bafise inyota n'abandi bafise inyota y'ukumenya Imana, ariko ukuri kw'amasezerano akiri kure yabo ni kibazo. Idini rihagaze rirasusumira, avuga ngo Musenyeri sibyo yantumye, avuga ngo Papa ntiyabimbwiye. Olala, Shadraka aravuga ati imitwaro mvise yose nzoyizana, ariko ngo mbanje kugirana neza, bago mbanje kumweka ku biganza. Babwira Shadraka, kugusengera birahagije nawe utoza, umutwaro wawe uzowutanga. Jewe ndasabye Imana mushobora byose, uko amavuta yari muri Eliya yaje muri Elisa bigwije gatatu, nawe bikubeko. Arambwira Shadraka ngo nabyakiriye, ngo ariko mwishi amavuta kuri kone ya rose sinzokemera. Ubundi ikibi cy'ukubikwa kw'ibiganza ni iki? Byo ni byiza, wanashaka ni acte prophétique, mugabo ni inkubika kw'ibiganza ndi umusambana, uzosambana bigwije gatatu. Ni inkubika kw'ibiganza ndaguza cyane ndoga, bizokuba ko bigwije gatatu. Mugani mugira amahirwe y'abafise amavuta y'umwuka w'Imana, muragomba mutega ibitugu, ariko kugira ngo bamenye muzobicisha he. Jewe nababwiye ngo nimunyizere kada, nimwizere ijambo ry'Imana, mwizere uwantumye, mwizere uwababambiwe, ubundi je n'akantu kakabuye n'akantu k'igikona kagemura kakagenda. So no need the hands. Ntabwo ibiganza bikenewe. None Bibiliya irambwiye ngo zohamagara amakungu utazi, ngo kandi amakungu atakuzi azokwirukira kubera umukama Imana yawe n'ukubera umwiranda w'Isirayeli, kuko yakuninaje. Akuninariza hehe? Aya mukamina akuninariza mu masezerano, mukumva amasezerano honyine. Honyine mezani, honyine les enfants de Dieu, bana barudasonga. Ngo zokungana namwe, vuga ngo nanje isezerano ry'amahoro kandi ry'amahoro. None rero ni kubwirwa n'uruhe ruhara rwawe. Ndashaka kubwire gatoya n'uruhe ruhara rwawe. Uwatayukwemera, arige muzava mwibaza ngo nubwibane sigaye vuga no, iyo mvugiye hejuru iciniri kizamuka. Imana yarandisha, ubundi nanabikunda kuduga. Sinzi ngira ngo yashatse kunyereka ko ntari ibyo nakwiye gukora, kuko ari indirimbo nari nanditse nari gusohora mu mpera z'umwaka, kandi byakonze nabyo narivise. Aho nabasabye ibitero by'ijya ndirimbo, reka ndabivuga ko ndakunda cyane, biriho kandi nigisha n'indwi, mugabo ntara Imana itaramije nizo biranyereka ko kuko iyo ngabire nari ndayifise, mugabo ikuze ingabire ifitiye akamaro benshi gusumba ibishobisho cyangwa irari ryanje. Sikyo none Imana ibamugisha amatsi. Nguru rero uruhara rw'umwana w'umuntu, ubundi Imana ni gutamwifira isi ikwigisha ukivuka ugisama. Najya mwumva ngo kayango kariko kariruka ngo kariko karakina, abazi ngo kuryoherwa kwa papa na mama simisi yose, windi gomba kuva. Mugabo biragaragara cyane isi gwa certifica kuje kubana nayo, ukiva mu nda kwa nyoko kuko itayiguhaye baraguhamba, itayiguhaye barakudiha. Nimurabona impinja badiha,
isi bitaramuha certificate ngo ujya muyaga ijya kudovuro nuko ataje mfise kera nari nzi kwigana Imana irazi kugiyana izi gucisha bugufi kera nari nzi kwigana ku buryo uwo nampemba ndikunda kwigana ubwawe nyene nuko dukora byose birimo ariko dusaza ntituturi total sibyo mugabo niba bakwiye kubanza certificate murazi yuko umwigisha yakwigisha professor yakwigisha arakwigisha akazoguha certificate nico gituma ubu buzima ubayemo kwiga ntukabihakana ishuri kurigura umukobwa niwitege ko ari uzigura umugore ishuri kurigura umunyeshuri sijya uzigura umushomeri cyangwa umukozi ishuri kuriga mu myaka iri munsi ya 40 sijya uziga ureje imyaka 40 kandi uri munsi y'imyaka 40 ari ikintu bakubwira ukumva umengana ubugome cyane n'uburyarya nacyo nariko ndabwira Rosine sinzi ikintu twari duhereyeko ndabona ko atacakiriye neza mugani ngira akamaro kuri munsi y'imyaka 40 hariho n'indwara urwara ntiwivutse kugira ngo uharanire ko immunite corporelle yawe iguma mugabo hejuru y'imyaka 40 indwara ikiza ivuze bishobotse na prevention uyigire ariko umenye gutandukanya prevention na traitement amasezerano twasezeranye ubwo dutabara ariko ngo n'ubu ubwenge ndakureka ndaguceceka mugabo Imana tugira inama yengene tsobikora iravuga ngo ngwiki ngo nimurondere umukama mu gihe ashobora kuboneka ni mu mwambaze umwanya kiri hafi none kutamurondera ukurondera iki wagiye gucukura inzahabu n'ifeza niyabikwangiye niyiguha ubwenge bw'ingendo bipima n'ingendo bibona wagiye gucukumbura iki ibishweka hariya vayo hariya urazikubita ipasi ukazimesura ukazipoma ya parufe igaragaza impuzu ushaje ukazima kandi ugakuramo ibyashara ni byiza uwo n'umwete wagize mugabo gira n'umwete wo kurondeza Imana kimwe muri 10 gira n'umwete wo kurondeza Imana kigoro gira n'umwete wo kurondeza Imana ngo nakubabwiye ubu ngubu twabahaye imisi 20 tumasengesha tutabasabye kwisonzesha tubasabye ariko ngutserera kugira ngo tugere aho Imana ishaka tugera kugira ngo twisabire ako nta kabuto nta n'ikintu na kimwe kizokugwa ko byose bizoja mu minwe y'abagwayi n'abafunzwe kugira twisabire umugisha n'umugwiza ejo ahubwo Rosine azobifasha atangure gutembereza lisi Amerika bamaze gutanga ko turi ku munsi ugirindwi azobikora kuko isi cyo gukinako nagira amabwiriza ukuri iyo uri kurari mu murima mutatufata nk'iryanjye ukabona mugenzi wawe harekeye ikibara na rimwe abarika guteza impanuka kubera izinja kurisha ahari ikibara zigira iki zitera zone wawe narakunze uberutse tugiye ku maziko y'amuvukanye wacu wo mu Kayanza nabajije kubera iki mu mwonga bari biramwe bose tajya barimira umunsi umwe bagasarurira umunsi umwe byose bigenda umunsi umwe birakunda bagukuramo ndavuga ni kabisa uva iyo urinye mu mwuka yawe ukarima ku musozi wawe mugenza warekeye ikibara ashobora kuguteza impanuka z'uko bakoneshereza niyo mpamvu mwebwe bitazi mwebwe abatumva tubwiriza kubahimiriza tukabasengera kandi tukanababwira timukirengagiza umurimo w'Imana nimukajyajyanye Imana kimwe muri 10 kuko muradukikije amarira yanyu uramena amatwi Imana ikacinyenya wayumvira urumugero kwateka umwana mugabo aro uba mukavuyo tene mwoza tukaja ku murongo umwe gutuma Imana ivuga ngo akira ezagirwa tabagwa ohoke amaguru ziva ruziga Rwanda ngo wowe mukango ruhora imbere y'Imana rurega waratakaje impamvu yo gukugwa ko ivyo muze turondere umukama mu gihe gishobora kuboneka tumwambaze umwanya kiri hafi Uwiteka turakwambaje uduhuze n'amasezerano wadusezeraniye ko tuzonezererwamo kuri iyi si kandi wayaduhaye isi itararema kuko yaremwe ku bwacu watuyitunganya
umubisha nawe b'Isirayeli, umunyacyaha wahebe ibyiyumviro byiwe, nagaruke ku Mukama nawe azomugirira impuhwe, nagaruke ku Mana yacu kuko ikigongo cyayo ari cyinshi cyane. Ndi kukubwira umutwe w'amasezerano, ngoma ndakudondagurira amashiga y'amasezerano, tuzogenda tuyinjiramo buke buke muzoyumva. Wabaka ibyiyumviro byanje si byo byiyumviro byanyu, kandi inzira zanyu sizo nzira zanje, niriyaze Mukama. Nk'uko ijuru riri hejuru kure y'isi, niko n'inzira zanje ziri hejuru kure y'inzira zanyu, kandi niko n'ibyiyumviro byanje biri hejuru kure y'ibyiyumviro byanyu. Nk'uko imvura n'urubura bimanuka biva mu ijuru, maze ntibisubireyo bitavomeye isi, bitayirondoye kandi bitamejeje ibitego, bidahaye imbuto umubibyi n'imfungugu uwurya, niko n'ijambo rivuye mu kanwa kanje rimeze. Akira murye, akira mubibe, akira muhigwe. Ngo biringaruka ko ritagize akamaro, ridakoze icyo nifuza, ritaranguye icyo mba naritumye. Amen. Mwabyumvise? Imana niyemuka, Imana niyivugurutse. Ubu niwo murongo nashaka. Ijambo ryayo rigeze mu matwi uryumvise, ntirishobora kuyisubirako ridasize ryubatse intara icavuze. None rero nimumara kwakira umutwe w'amasezerano, mukawuhesha, mukawambara nk'urugori rwanyu, mukawuhesha ijosi ryanyu muhengamira iburyo cyangwa ibubafu, niko Yesu 1:8 yavuga. Izari 1:18 nawe agaca avuga ngo bya byanyu muzobibarirwa, kandi amuzonyeza ibirenge hose hazoba ahantu. Birasugura ngo icyo uzogira umwete kurondera cyose kizoba icyawe, kandi n'ibyaha byawe nabizoba byaratukurije uzobibabarirwa. Ngaho turatanguye kugenda n'urwezi, turatanguye kugenda mu mahoro. Imisozi n'imitumba bigire bidusanganiza impundu, ibyago tubikugweko, ibiti byose byo mu mirima nabyo bikoma amashi. Bakunda uwabo Mukama, aya masezerano nimuyakira nk'ukuri k'ubuzima. Ahantu hose muri uyu mwaka hobaye amahwa, hazomera akajwari. Ahantu hose hobaye igisuru, hazomera igiti cy'umuhadasi. Bizotuma Umukama barurangiranwa, bibe ikimenyetso kizokwamaho, kitazokwigera kivaho. Tugire Kristo. Yehova ni wakunyishe naganze Kristo. Amasezerano y'Imana si icyumviro gusa, ijambo ry'Imana si icyumviro gusa, ni isezerano rihamye, rikomeye, rigumye, ry'intava, ryanditswe mu ijambo ryayo. Urashaka banza umenye ko dufise Imana y'amasezerano. Icya kabiri, uca umenya ko ayo masezerano akomeye kandi ari ay'abantu bose, abakene n'abatunzi, abagoye n'abakomeye, abirabura n'abizoba, abarebare n'abagufi, ababyibushye n'abonze, ab'ikimero cyiza abubatsi n'abatubatsi, ababyaye n'abatarabyara, abakuru n'abato, abasaza n'imiyabaga, abihebeye Imana n'abakristo b'abarayike n'abakristo b'abasabane n'abarayike, abakatolika n'abapentekote, abangilikane n'abemera Kristo bose ndacanganikirwa. Abatsare n'abatsaga, abakozi n'abakoresha. Menya ko amasezerano y'Imana akomeye kandi araya bose. Amwe mu masezerano turavuga ngo n'abahanuzi hariho abakuru, ngo Izaya cyangwa Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli, Daniyeli, bane bakuru bagamira leta. N'amasezerano ariya yagize amashiga yayo, kujya kw'inkono iteka ibiharage n'imyumbati, ako bita kameranje cyangwa n'ibijumbu cy'iki, niko ari isezerano riri engri mu yandi masezerano menshi. Ngomba ndabadondagurire ayari amashiga
tuzogenda tuyaganire amwa, kuko uko tuzinjira muri yo indani niko tuzosobanukirwa icyo dukwiriye gukora. Ubundi murazi yuko hari ibintu usanga bihangayikishije abantu. Amasezerano kenshi ashingira ku bintu bishobora kutubuza amahoro, kutunyaga ubuzima, kudutandukanya n'Imana yasezeraniye ubuzima bwacu. Kandi kibi kibishe gusumba ibindi byose ni urupfu. Hariho rero isezerano ryo kugira ryo gukira. Ubundi iyo ukira imibabaro, iyo tuvuga ngo Yesu Kristo ni umukiza, akiza indwara, akiza imibabaro, akiza agahinda, akiza ubukene, akiza ubutindi, akiza ibisuzuguro, akiza iki, asa n'amasezerano. Ariko ari enkiri mu isezerano ryo gukira, aho tuvuga ngo ni Yehova Rafa. Ryo tuzobizirikana dushingiye kuri Isaya cyangwa Yesaya 53 umurongo wa 5. Wowe ushaka gukira uje kubura asoma, ariko nawe utarasoma, mu izina rya Yesu Kristo habwa gukira. Amina. Ukene, ubugwayi, ubutindi, ibisokuru bibi, imivumo, imikoshi, habwa gukira mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Kira ubugugu, kira ubugumba, kira imibabaro, kira ibisuzuguriro, kira inyota, kira ubukene, simimanga, imani cyane, seuzana, kamwe kamwe, kadasemase, nigaseme nyina. Amen. Isezerano rya kabiri ni isezerano ryo kutigera usigara wenyine. Isezerano ryo kutaba intaka. Sinzobasiga muri imfubyi. Ubundi ni isezerano arimo gutunganirwa, kubohorwa, gutabagwa, kugwanirwa, ukizwa, kunezerezwa. Ni rya sezerano rigusanga wateterewe, Imana ikagusanga ikarungika umumarayika akagukorera. Nk'akarorero nk'ubu Yesu Kristo mubona ku Getsemani yasenye uri wenyine. Ba Petero bikanga yuko bamuba hafi, akababwira ati nimurushe ngo muteramane nanje n'isani. Mbwa kubyukuri cyari igihe cyo gukora kwa Yesu Kristo, ni cyari igihe cya ba Petero, niyo mpamvu yabasanze. Kristo Yesu murazi ko yavugiye ijambo rikomeye ngo nimba bishoboka igikombe ucirize, ngo ariko nibe nk'uko bishaka, bibe nk'uko nyine bishaka. Nuko ajye mu isezerano yasezeranye na Data kiri mu ijuru, kugira ngo avuke abe umuntu, kandi bizosozera avuye mu rupfu agaragaye nk'Imana, abimfura mu bazukanye nawe, nanje ndimo nawe urimo. Tuzobizirikana rero, turabe isezerano ryo kutigara usigara wenyine. Nukavuga ngo nabenze barantaye. Namba yakubenza akava ari umusore, hari undi umusore w'ikimondo. Nimba yakubenza akaba ari umukobwa, hari undi mukobwa w'ikimondo. Wawundi uzoririmba ndamuzanye n'icyo kimome imisozi nayo imisore kabuyabuye kabura intege zo gutambuka nguyo. Ariko harakatero baciye bongera ndamuzanye muri rya bigo binini bishashe imikeka bitabuza umukobwa kugorwa nguyo. Urumva ngo ndamuzanye ngo ni cya kimome, ngo kimome imisozi, ngo nayo imisore ikabuyabuya, ngo ikabura intege zo gutambuka nguyo. Ngo kandi ngo ndamuzanye muri bya bigo binini ngo bishashe imikeka, ngo ariko bitabuza umukobwa kugorwa. Bisigura ko amasezerano yadutabara ntabwo ari ikindi kintu na kimwe, si ubwiza, si ubwenge, kumva si ubwenge, si ubuhinga, si ubujanja, neva. Tuzobira muri Matayo 28:20. Gatatu, ari isezerano ryo kugutabara. Ubundi Imana ubutabazi bwayishaka ko bukorana natwe. Handi wize bikagucika ugeze imbere y'ikibazo, hajya Imana iratabara mutima umwe nakaza kukwibutsa ko na Kristo ngo bamarika baciye bazi kumukorera. Handi inzara iri gutwara, Imana irarungika igikona kikakugaburira. Eri igikona gikunda umukate n'ifi, mugabo carawuhaye Eri.
muri iri sezerano ryo kugutabara Imana iba yanga kuteterwa. Isezerano rya kane ni isezerano ryo kugutunganiriza imigambi, ariko isezerano rya gatatu ryo kugutabara ntugomba kubura risoma imbere ko tuzoza kuyabigisha ryimbitse. Uzoshingire kuri Yesaya 41 spesialma ku murongo w'icumi. Isezerano ryo kugutunganiriza imigambi ni ikimenyetso cy'uko Imana idakeneye ubushomeri kuri wewe. Niyo Pawulo yavuze mu Banyefeso 2:10 ngo buriya turi abantu badasanzwe, ngo Imana yaturemanye ubudahangarwa, ngo ituremera muri Kristo Yesu, ngo kandi turemera n'imirimo myiza yo kurangurira muri Kristo Yesu nyene. Imana irashaka kudutunga, ikadutunganiriza n'imigambi. Salomo aravuga ngo umugisha Imana itanga niwongera kumubabara ukundi. Ntugomba kubura bizirikana ko tugomba kuzokwinjira mu bwimbike bw'amasezerano, niho tuhorana ikirere cyiza ku buzima bwacu. Ariko nimwibagire ko imbere y'uko turonka aya mahirwe hari ibihugu 7 mubanza gusenya. Tumaze kubona bimwe, hari ingeso ndwi, les 7 péchés capitaux, hari ibyaha mubwiza kubanza gusenywa: ubwibone, uburyarya, ubukonzi bw'inda, inzigo, ishari. Nizo ntandaro zirya, nizo ntandaro z'ubusuma n'ubusabane. Turaje kubiganira ko muri Nizamu turiko turavuga umusozi cyangwa igihugu kigira 5 cyo komora. Iri sezerano rero ryo gutunganirizwa imigambi n'Imana uzobura risoma muri Yeremiya 29:11. Uzohasanga ubuzima bw'umunyisirayeli mu buhungiro bw'i Babiloni, mu buja bw'i Babiloni, kubera umugome bwa se Ezekiyasi. Uyu intandaro y'ubuja bwa Babiloni kuko Imana yari yarereye ko batazongera muri kuja mu buja byavuye ku bugome bwa Ezekiyasi n'umuhungu wiwe Manase. Ariko Imana irabasanga mu mibabaro yabo. Iri ni isezerano Imana igusanga mu ntege nke zawe cyangwa mu mibabaro yawe. Ndababwira ngo nzibyo nibwira kubagirira. Ni hamwe uvuga uti ko nshaka ibyiza, ko nshaka icyubahiro, ko nshaka igikundi, ko nshaka ubutunzi, ndabigenze gute? Tuzobiganira. Ariho rero isezerano rya gatanu, isezerano ry'umugisha. Iri sezerano ry'imigisha niryo sezerano rimwe amasezerano menshi cyane. Harimo kubyara, harimo kurenganurwa, harimo guheka, harimo gutsinda, harimo kutarogwa, harimo gutorana neza, harimo kuramba, harimo kudahura n'intambara, harimo kudahura n'isanganya. Ibi tuzobizirikana mu gutegeka kwa 2 cyangwa igitabo cy'amategeko kigabane cya 28 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku w'14. None rero tuganire gatoya. N'igihe Imana itanga isezerano, igihe Imana iha isezerano umwana w'umuntu, n'igihe Imana iba igomba kuboneshereza inzira, kumwereka inzira iyo kugenderamo, ntiyebure kubera gutsitana. Kujya utotsitana ino ngo uce uvuga ngo ndasibye ku rubanza nariko ndajya ko. Niko n'Imana iduha amasezerano kugira ngo no mu ntege nke zacu cyane no mu makuba duhura nayo nitwigere twibaza ko Imana yatandukanye natwe, kuko ngo mu makuba niyidusuzumira kugira ngo idufate nk'ibikoresho byiza. Pawulo ariko arabibwira Timoteyo ngo mu nzu y'inyuma, yandiko za Timoteyo, mu nzu y'inyuma ngo hariyo ibikoresho byinshi, bamwe n'iby'ibumba, ibindi by'izahabu, n'iby'ifeza. Ukwiye kubica inzahabu kuko wacirowe kandi wapimwe, washyizwe ku munzani n'Uwiteka. Ni nabyo Elihu yavuze yabwiye Yobu n'abagenzi biwe 3.
sibyo? Imana rero nk'uko yabigenjeje kuri Aburahamu ikamugerageza ikamuhamagara itabanje kumwereka tuci iburyo cyangwa ibubafu, ariko agakoresha ikintu, akaraba ingene Burayimu yubaha Imana no mu gihe ibintu bitameze nk'uko yabwirije kubibona, akubaha Imana ashingiye ku mutekano w'ubundi, akaba ari mu gihe cyo kwa Loti, ko niko Imana yamupima, akaraba ingene ayubaha no mu gihe akabyuka no mu gihe ari umusaza ataramuha urubyaro. Imana ikaraba ingene no mu ntege nke ziwe, Imana imaze kugaruka ikamubwira ati ugendana nanjye, ugendane imbere yanjye uciye bugufi. Akaraba ingene Burayimu yamwubashye, akaraba ingene imugerageje kuri Isaka, Burayimu akubahira Imana ku musozi wa Moriya. Uko niko duhabwa amasezerano, tukageragezwa, sibyo? Ubundi Imana iduha amasezerano kandi ize nayo ubwayo kutugeragereza muri ayo masezerano, nk'uko yabikoreye Yosefu, akangwa na bene wabo, akaribwa na bene wabo, akamburwa na bene wabo, nk'uko yabigiriye Musa, agatabwa inyuma y'amezi 3 ari kumwe na nyina, agatogwa n'umukobwa wa Farawo, akamurera kubw'ubureretsi bwa Miriyamu mushiki wiwe, agakurira mu kirimba kwa Farawo, kamara imyaka 40. Mugumuhamagara wa Musa nibigeze uzimira, akaja kwa Yetiro, akarongora Zipora, akabyara abahungu babiri Gerishoni na murumuna we. Mugi Musa umuhamagara nibigeze uzimira, agasubira mu Misiri, akaja gukora ibitangaza ubwoko bw'Imana, akayobora ubwoko bw'Imana imyaka 40. Musa mu bageragejwe rimwe, mugabo nitwe dushaka gusemagura amasoro atakigerageje na kimwe twakiriye, uwo kwigisha uko n'umwambuzi w'amasezerano yawe. Imana irakugerageza uko yabigize kuri Dawudi. Uyu mwaka turimo urashingiye cyane ku musozi w'Inayoti, musozi w'umugabo. Mugabo Inayoti Dawudi yarasenze Imana ntiyavuga niyumva. Inayoti Dawudi akeneye ubutabazi, Samuweli yarasenze Imana imwima urufunguruzo rwo kwinjira muri stoke ngo azane igisubizo kuri Dawudi. Imana irahaguruka irakora. Igihe bitazonyura mu mugabo, abantu muri ko murasenga ngo bahinduka, ari igihe bitazonyura mu guhinduka k'umugabo, mugabo bikagendeka neza pe, ndabarahiye. Abantu muri ko murasenga ngo murongogwe mubyare mwe, hari igihe bitazonyura muri iki, mugabo Imana ikazozana igisumba byose. Shaka kumbwira ngo ningira sindiye. Ubundi Imana iduha amasezerano kugira ngo duhugure, itwigishe. Dawudi yavuze ati, Mana yanjye nyigishe uko nogendera mu nzira zawe, ikugerageze, igutunganye, kandi ibigukorera imbere y'uko ishoza ayo masezerano yagusezeraniye. None rero isezerano rirategerezwa kwizigirirwamo no kwihanganirirwamo. Uko niko Abaheburayo 10:36 ahavuga. None ko Abaheburayo 10 umurongo wa 36 somere. Aravuga ngo nidushikire ku kwemera. Biravuga ngo none rero bene wacu, mereye ku murongo wa 19, dufise umwidegembyo wo gushika mu ngoro kubera amaraso ya Yesu. Dufise inzira nshasha kandi nzima yadutoboreye muri wa mukingo w'impuzu, umwari uraheranda uvuga kwa gatanu mweranda, ni ukuvuga kubw'umubiri wiwe. Kandi dufise umuhereza Mwuka mukuru atunga umuryango w'Imana, ubona bagaragarira mu ijambo ryiwe. Nitwegerane umutima ugororotse ushinje mu kwemera gushemeye, ducucagiwe ku mutima, tuvanywemo ibitwagiriza kabi, kandi twuhagijwe ku mubiri n'amazi adutyorora. Namba warabatije ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda, icikiriza amaraso ya Kristo, ukugwe mu ico cyose
cyo kwagiriza imbere ya data ubone gutabagwa. Kandi nitwitwararikane kugira ngo dukeburane mu rukundo no mu bikorwa byiza. Ndabibacumiriyemo natwe turiko turabikora, kandi n'akabuto k'ubutabazi bwacu muri uyu mwaka wa 2026. Ntiduhebe amakoraniro yacu nk'uko bamwe bahora babigira, ariko turushirizeho kuremeshanya, na cyane cyane ko mubona wa munsi uriko urashika. Mwako nanone nitwaba ducumura n'ibigirankana tumaze kwakira ubumenyi bw'ukuri, nta mbagwa yerekeye ibicumuro ibisigaye, ariko abasigaye kwitegana ubwoba urubanza n'umuriro ukaze wimirije guturira abagararije. Mwirinde umwuka w'abagararije, ni wonyine ushobora kugutandukanya n'amasezerano yawe. Gora wanshumura mbizi mesheje isandi z'ubwambure bw'amaso yanjye, arisayisha je ntabangivuga, kandi sindi umunyabwibone, kuko hari ikintu uvuga, ikintu cyose uvuze gifise umwuka ugerekeza. None ico gerekejwe n'umumarayika w'Imana. Je ikintu kidarekejwe n'umumarayika w'Imana nikigica mu kanwa kanje ndabarahira. Niyo mpamvu nahagaritse n'amavizite yanjye, kubera iki mubanza kuze nahuba mba mwishamba, mba mukirere mu muzima anshishije mu agata muzima. Ibyo bintu nanjye nibyo nasezereye, nibyo nivigiye by'ukubaza Imana. Uvuga ngo umushitsi mwiza arizima, nanjye umumojeje isoni. Ibyo bintu rero nibyo bimbabaza. Ijambo ryose ridaherekeje n'umumarayika w'Imana ndabaraye naryo muvuga. Ningwa ko nk'impanuka, kandi impanuka je Imana niyo yinsetsa. Ibiri kiramina ndabizi ncikangura ndavuga ni impanuka mbaye gute. Ikintu cyose gisumwa kugerekeje. Yatari umumarayika mwiza n'umumarayika mubi. Ngukangereye itegeko rya Musa aricwa atakigongo. Niba Imana yisha abantu bariko barayabayeba ngukuye, bariko barayabagutuya bakisigaza inyuma, nawe uriyumvira gute? Ubu ngubu kwisigaza inyuma nguruma ngo amukatolike men, amukatolike women, nagana bwe ko iryo jambo zorisiga ku isi. Ubundi ibikorwa wakoze nibyo bizogaragara wowe uri zogaragaza. Ubukangere y'itegeko rya Musa aricwa atakigongwe iyo ryemejwe n'ibyabona 2 canke 3. Mwibaza ko akazohano bisumbirije cyane uzoba yakengereye umwana w'Imana agafata amaraso y'isezerano yamugize mwiranda nk'ikintu gisanze, akongera agatuka mutima we soko ry'ubu. Erega turazi umwe yavuga ati uguhora ni gwanje, ni jewe nzobasubiriza mu nkoko. Yongera ati umukama azocira urubanza igihugu ciwe. Erega birateye ubwoba mu maboko y'Imana nzima. Ariko nimwibuke ya misi ya mbere mumaze kubonesherezwa n'umuco, ukuntu mwarinda rugaba amagorwa y'indwano nyinshi. Amasezerano aradukomeza tukarinda intambara nyinshi, kandi imaze kurinda intambara ku bwa Kristo uwo wamaze gutsinda. Impamvu tuvuga ngo irigamana urugamba ni rwawe, ni wewe wakijije Daniyeli ukamukura mu bwobo bw'intambwe. Irigamana urugamba. Daniyeli yabanje kumara iminsi 7 yose yimenyereza kubana n'intare, imenyereze kubana n'ubukene, wimenyereze kubana n'abakwa, wimenyereze kubana n'abavuga nabi. Urayimana ingene basanga ikabadiya, ariko gusa n'ubwingere ko yindi nguraho babatetereza mu maso ya bose, mu kubambika ibara no mu kubasesereza. Uraho mwafatanya amagorwa n'abagenzwa gutyo, mwarababaranye n'abari baboshwe, kandi mwarashimye gusahurwa utwo mutunze, muzi ko mufise itunga risumbirije kandi ryamaho. Ntimwebe rero umwizero mwamanye, kuko uwo mwizero bazanira imeri itagira uko ingana. Ndaje kuri wa murongo, ariko banza wige kudatandukana n'isezerano ry'Uwiteka. Amagara meza, ubuvuzi, ugukira indwara,
uko niko kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwawe. Vuga uti imyaka mfise n'inkanga sindayikoreye. Hari umwana w'umukobwa yanezereje ku ijambo yavuze ngo se yamubwiye mbega ngo uzoduha inzoga ryari, arambwira ngo mwe na wa musheri wawe ubona umutama abatanabisanzurira mu kenge. Arambwira ati abona kuzaniye kuguperezida ngo ndabwire ngo uwo ni umukwe wawe. Avuga ngo yango musaza we yarabimbwiye, avuga ati musaza ni musaza DJ ko naramukuzanira utekereje. Avuga ni kabisa njani ukingene musaza wanje cyo turajabuka kwijabe yigeze kumbwira ari ukuntu nabaye mu fonctionnaire abantu ntibamenya ko ndi mu fonctionnaire kuko sinigeze njya gutora diplome ngo tuyifete. Haramanya nka jene kuri mbabwije kuri na dote naragiye kuri sese niko gahinda kamena gize ndi mu rugo tawe sinzi ku rugo rumeze uko n'ubutunzi bwahereye muri iyo dote. Icyabaye ni igiki uzazongera ngo nzi ko uzohava wiruka kwivuga igiko nyozi cyakwisha. Ubundi jewe none narango bafise imyaka 27 bishobora ko ashobora kuba ngende hagati y'imyaka 25 na 26. Niho nari ku kazi nahejeje amashuri kuko nakoze umenga umwaka hafi bi naragira mariage. Ndavuga nandi wamika kwiki ariko muri ico gihe umusore wese yaje namwemeye kunyene ku ryo jambo ryarambabaje. Mugabo mbabwije ukuri nitwaza twirabira mu bitekerezo by'abandi turapfuye turahonye turatikiye. Hari uza kubwira ngo wasazi wanyara kwikorera harakugana. Hari uza kubwira ngo mbega imbyaro zawe zagiye anagombe kugusopa amajambo nikajya kagabo kawe cyo nugero kuri kwa Yesu baramubajije ngo mbega iyi ngumi uyu murage niwe yacumuye cyane n'ababyeyi biwe. Kristo Yesu arababwira ni mu muzi ngo si n'ababyeyi biwe ngo ahubwo no kugira ngo data ane nazo ngo si n'ababyeyi biwe. Nimwebe rero umwizero mwamanye ngo ni kwera muremerewe n'imyaka musabye mutarahabwa kuko uwo mwizero niwe uzobazanira imeri itagira ukwingana. Hari Imana izobashingira, hari Imana izobatabara, hari Imana izobaha urubyaro mugatangara. Erega muracyakeneye kurinda rugabo kugira ngo nimwamara gukora ibyo Imana ishaka mushikira ibyo mwemereye. Nkako hasigaye akanyisasi kanzurugunya uwimirije kuza ariko araza kandi nazoteba mumuhabwe muri uyo mwanya kuko si nyuma y'iguhera. Ni umukiza n'umutabazi azanana mu ijambo ryiwe ntibugibagire. Twabibonye muri Isaya 55. Ijambo ry'umukama rizarije guhugura, gutabara, kubohora, gukiza, guteturura, gutungisha, guhindura izina, guhindura amateka. Ariko intungane yaje izobeshwaho no kwemera ikaramuka yiyonjoye nawe rizohimbara umutima waje. Cyewe rero niturabiyonjora abakundwa b'umukama, niturabiyonjora bagiye gutaka ariko turabemera bagakiza umutima. We wumva ko utari uwiyonjora, we wumva ko uruwemera, we wumva ko ugiye kuba kuri iki gicaniro cy'inava, igicaniro cy'ubutabazi, iki gicaniro cyo kwinginga no gutitiriza, ngomba ndakubwirira ijambo ngo komerezaho nyine. Kandi inshingano yawe muri aya masezerano Imana idusezeranye irashingira kuri utu tuntu dutoya. Ubwa mbere wige kwizera Imana, kubera iyi Imana uyizeye irakora ibyo twizera byose bishingiye ku ijambo ryayo kandi ikabikora idashidikanya, idakekeranya. Icya kabiri, inshingano yawe ni kuguma mu bumwe n'Imana. Ndakubwisha ukuri ngo iyo wagumye mu bumwe n'Imana yawe, ukiyemera mu masengesho, ukiyemera mu gusoma ijambo ry'Imana, ijambo ryayo, mbabwisha ukuri Imana iragusanga
ikagutera iteka kandi ikagutseturura mu makuba y'ubwoko bwose. Icya gatatu, kwirinda guca mu nzira y'ubwigomeke no gutsererana. Reka kuryagenya mugenzi wawe, reka gutereranya abandi, reka hagomba umunezero wawe mu muruho uteje abandi. Aho ndahagara ko gatoya. Abagabo b'uyu munsi mwaratakaje amasezerano, abagore mwaratakaje amasezerano, abakobwa n'abahungu n'irindi bara. Mungu wa kera yariyemera akabanza gutunganya ibintu kandi agacishemo ni no ku munsi wa gatatu tujya kwigisha ku musore, ni nabo tujya gusengera umusore w'umugambi w'Imana. Urumva nyene akagwarira agaciro kiwe, akabona ko umukobwa azoshikira mu nzu usize, ngo uyu munsi murashaka baterere no mu nkwano. Ababyeyi baragiye kubiyeko. Ndabasabye mwirinde imiryano no guterana hagati yanyu, ntimuzogwe mu butayu nk'Abisirayeli. Icya kane, kugira ukwihangana no kwizigira. Izi ni inkingi zigushoboza kuzura n'amasezerano yawe yose. Kugira ukwihangana no kwizigira. Aburahamu yarihanganye, Imana imugura sokuru w'abemera, kandi Imana imuha amasezerano adasanzwe. Yosefu yarihanganye, aba mukuru muri bene se, kandi yari uw'11 muri 12, kandi ayobora intwaro zose za Misiri, arongora umugore w'ubwami, umugore wo kumereza nk'ukawoni, kandi atari amashuri, atari ikindi kintu usibye Imana yamutabara. Tobito yarihanganye, Tobiya aba umwami, kandi se Tobito atari umwami. Daniyeli yarihanganye, Imana imita izina ridasanzwe ngo muhungu w'igikundiro. Munkundire duhurize umutima hamwe, Kristo Yesu abe muzima muri isengesho yacu. Dusenge isengesho ryo kuduhuza no kwizera, kwizigira no kwemera Imana bidasanzwe, maze amasezerano y'Imana ahabwe icyubahiro mu buzima bwacu. Dawe wacu Yesu yagiye mu ijuru, turagushimiye cyane ku masezerano menshi meza kandi meranda tugira beranda wandikiye mu ijuru aho ubyagiye, ariko ukayandikira kandi ukasezeranira ubuzima bwacebwe abana bawe. Ndasengeye aba bakristo bari kuri iki gicaniro, naje ubwanje nyine ndisengeye, sengeye abarundi n'abarundikazi, nsengeye abakwizera bari ku mpande zine z'isi n'ibihugu byabo. Nsengeye cyane abitwarika iki gicaniro cy'Inava, ngasengera mu buryo budasanzwe aba bumvise inyigisho, ko Mukama bogira umugisha n'umugwiza. Twigishe twese kukwizera, twigishe twese kwizera mu masezerano wadusezeraniye, tuyategere neza, tuyategereze dufise umutima wizeye wihangana, kandi ntitwirengagize ibyo wakoreye basogokuru n'uburyo wabibakoreyemo bagatabarwa. Umwe wese ni umuhe kuba umuntu w'ukuri, umuhe kuba umuntu w'umunyamugisha, umuhe kuba umuntu w'umunyamugwiza, umuhe kuba umuntu w'ukuramba no kuranirwa, umwuzuza umwuka wo gusenga no kugendana nawe. Turiyemeje muri uyu mwanya, turasigize isezerano nawe ry'Inava, ko ibyo wavuze byose tugiye kubyakira, tubigendere, tubicire bugufi. Nawe turagusabye muri iki gihe cyacu ubisoze mu buzima bwacu, bibone kudutunga no kudutunganiriza, kutubohora, bidutenganiriza inzira nziza zo gukoreramo ibyo waduhamagariye gukora kuri iyi si, maze tubone kwama ibyamwa byinshi byiza kandi byeranda, uhabwe umugisha n'umugwiza
dukugwe kwiga isuzuguriro, duhabwe ubudahangarwa mu izina rya Yesu Kristo. Natuye ineza y'Imana kuri twebwe kandi nkuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Abahungu n'abakobwa bawe nibanezerwe, abagabo n'abagore nibatabagwe, ububasha bwawe butubeko, impuhwe zawe zitubeko. Uyu munsi duhera nyine tubabambere kubw'amasezerano dusezeraniye. Amina. Imana iduhe umugisha twese, Imana itunezereze twese, Imana iduhindurire amazina, kanatsinda tugira twinjire mu izamu ryo gusenga dukoresheje gusoma ijambo ry'Imana, tubone guhindurirwa amazina. Mwarahezagiwe.